mwiriwe neza yambo mwese abanywanyi ba Burundian Vines kwizina nko musanzwe mubizi ndi Jack nta wundi. Yes, so igitumye n'umunsi dukora ino video twashatse tubipfurize umunsi mukuru wo kwikukira w'igihugu cacu Burundi, igihugu cacu c'amavuko. Urabona independence yayo none munsi twagare tubipfurize mwese mu biryoherwe mu celebrating neza n'ababanyi n'imiryango yanyu. Hanyuma ikindi naco nkuko mubizi tumaze igihe tudashirako ama video kuri postinga video kubera ko twari muri lockdown. Murazi yuko iyi corona yatumye abantu batemererwa gusohoka mu mazu n'ibintu nk'ivyo, kubw'ivyo ntitwashobora kuja hamwe kugira tugire video, ariko tumaze igihe twandika kubw'ivyo rero igihe nicagera mutwihanganira nicagera muzobona tutangura gushirako ama video kuko bihe ntibitworoheye natwe. So stay tuned. Ntimwibaze yuko twabibagiye. Stay what? Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. All right. I don't know. Stay tuned. All right. What? Say